ijambo ry'Imana rivuga ngo wizera. Wizeye by'ukuri ko wahawe. Hari umuntu ngagize amaze kugira ikintu asaba Imana. Hari umuntu tarasaba ikintu kimwe Imana. Hari umuntu yabaye desu agasaba ntiyishuka. Arahari? Nagenjeje nyene barahari. Umuntu amaze gusaba ikintu ku Mana ntiyishugwe. Ndashaka kumubona ntiteye isoni. Je nduzi ukuboko na jewe ndimo. Abatadugije mwamwishugwa. Nimutubwire amasokre yanyu, ibanga ryanyu. Musenga gute none? Abantu bamwe basenga icyo asabye cyose bagashaka kirongo. Ndashaka kubona. Mama, wotubwira ubigira gute none? Uzonda guha imitwaro yanje ufashe. Abantu nkatwe bakeneye nivyo. None ko asaba cyose aronka, urashobora kwikorera imitwaro yacu. Wari muri Donatus wasibiye iki no? Ega turakeneye abantu nkawe. Icyo usaba cyose ucukironka. Gusaba cyose ironka nuko wamusaba ivyo Imana ishaka. Hari ibintu wewe uri kurasaba ukabona ko ari vyiza, atari bibi, atacyaha kirimo, ariko bitavuye ku Mana. Sivyo? Bivuye ku Mana. Byafashe imyaka myinshi nkijijwe, bwira nawe yuko ivyo nsaba vyose nubwo bari vyiza ntibisigura ko bivuye ku Mana. Nari nzi yuko ngikizwa icyo nsabye cyose cyiza kiba kivuye ku Mana. Nubwo kitakivuye ku Mana, Imana yagishigikira ati ntacyo ni vyiza. Ariko bisaba umwanya bwira utahure yuko hari ivyiza vyose Imana yagutegura. Nagisubiramo, ivyiza vyose Imana izoguha ntizobiguha ngo nuko ubisavye gusa. Imana yabiguhaye utarabisaba. Iyo usabye ikintu cyose gihwanye n'ivyishaka, ivyo Imana yashaka kuguha wewe, asinavuga ivy'umuhemu gusa n'ivy'umubiri. Iyo usabye ikintu Imana ishaka gukora kuri wewe. Amen. Bezo yose ugize, ikintu cyose wifuza, hakeneye kumenya yuko Imana ishaka kubiguha. Ushaka gusaba ibintu wifuza wewe. Ikibazo kuye koma wibaza, mbega Imana irashaka bino bintu ko biya kuri jewe? Amen. Ni wasaba ibintu rero Imana ishaka kuri wewe. Kibazo rero kweli kuno nibisaba. Kwe ijambo ry'Imana bavuga ngo musabe muzohabwa, tuzo kuhabona. Amen. Imana yateguye kuguha ikintu hama ngo niwagisaba biwanye nuko yo ibishaka igira gute? Iratwumva. Vuga iratwumva. Rero iyo usaba ibintu bitari muri agenda y'Imana, bitateguwe n'Imana, ira gute? Irabumva. Ntibumva. Mwana majambo nibumviriza. Irabumva. Imana yumva byose, ariko nibumviriza. Sivyo? Kweriki washaka ndakubwira yuko ucakira, sivyo? Ucusima ndakwereka inzira yo kukontruna, yo kwisonzesha, ucakire, wature, ufate. Sivyo nje kukubwira. Amen. Je kubwira yuko kugira Imana ikumve bisa kuvuga ibihwanye n'ivyo yo ifise. Ataruko ni kumva. Nije gituma wasenze ugasaba ibintu vyiza nubironke, kubera ko urajana Imana muri plan yindi itari yateguye. Kwa Efeso 2:10, Efesiens 2:10 ava yuko ibikorwa vyiza vyose byarangiye kuva kera. Amena. Abakobwa muri ngaha bashaka kuronka abagabo barahari? Ntabahari? Barahari. Kumengo ntabahari. Okay, abadafite fiance barahari? Rero hari umugabo wawe. Nimba wifuza kugira mariage, nuko yuko hari umugabo wawe ushaka kutarahura nawe n'umunsi n'umwe, ariko Imana yakuremye imbere yo kukurema ikakugira umukobwa, yarize umugabo mu bwenge bwayo, mu byiyumviro byayo, muri omniscience yayo, ahwanye na wewe. Ikibazo ashobora kuba adahuje n'ivyifuzo byawe by'umubiri. Munyumve neza, hari ivyifuzo by'umubiri
kenshi bitandukanye n'ivyifuzo vya mpwemu. Abanyefeso 5:16-17, Ephesiens 5:16-17 baravuga ngo ivyifuzo vya kamere yacu cy'umubiri kenshi usanga bitandukanye n'ivyifuzo vya mpwemu. Aho so kuvuga ibyaha by'ubusambanyi gusa n'ivyo wifuza wewe atari bibi, hari igihe usanga binyuranye n'ivya mpwemu. Ngo rero ngo s'opposer entre eux, biratandukanye, ngo afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut, nidukora ivyo dushatse. Rero bisaba ko dukwiye kuja dukora tuhagira uwuseda muri abo babiri. Hariho mpwemu, hariho n'umubiri, hariho kuba umwe arekura. Iyo kamera irekuye mpwemu niwe acaganza. Haleluya. N'abagabo sebwe bakobwa gusa, n'abahungu c'abasori bateye muri ngaha bagwaye izosi baguma bakurikira hano hose. Arahari. Umugore wawe arahari, umugabo wawe arahari. Imana ishimwe. Inyigisho irakomeye gose kuko bisaba yuko uhindura approach ngena wegera Imana. Niyo mara kubitahura ino nyigisho ntuzosubira gusenga utaba Imana ko irema ibintu bishasha bitari bihari. Uzosigara usenga udebloka ivyugaranye mu ijuru rya kabiri Imana yateguye kuva kera. Uzosenga urekura muri kamera yawe, wemera guca bugufi, ugashira hasi ivyifuzo vyawe, urondera n'umwete ivy'Imana icaka, ukayondera kubikunda n'ugutabikunda, ukimenyereza kubikunda, ukifuza kubikunda, urugendere mu mugambi wayo. Bisaba kubitahura no kugira confiance Imana. Nuvuga nkaho ureba ngo Mana urandesevye, ujya n'awanteguriye. Kuko nimba Imana ariwe yatoye, niko rufunguruzo rwawe ruri mu muryango. Niyo nimero, imifunguzo zirasema nimero, niyo nimero yawe. Amen. Jire wambara ibirato nimero zingahe? 45. Je nambara 47. Chungira rero umuntu yambara, hari umuntu yambara 40 ngaha. Ninde? Wa 40, wundi wambara kombe. 40. Huyu wa 40 wo mu 47. Yo tambuka gute? Arumva ikirundi? Uravyumva? Aha. Yambara 40, umuhaye 47. Yo tambuka gute? Cyane wa 37 umuhaye 47. Yambara 37 kirato. Umuhaye 47. Yo tambuka gute? Kuka aduze kiravamo. Aha. Jewe wongira mabara 40. Nishokwirayo. Nochaza mwambaye hotalo. Nta mahoro nogira no kwambara 40 nambara 47. Inimero yawe ndiyo ayisi. Hari abantu bakora saba 50 bafise 40. Uruko saba ndiyo 50 wambara 40. 50 we yo inyana. Uruko saba 50 wambara 40. Ngagate iki 50 nishobora. Oh shaka 35 niko kari keza, ufise 45. Shaka 35 rakuvuna. Uzohinyagara si yawe. Uwe niyo shaka ndisondesheje Mana, nta mazi nta singe 40. Paka 35. Amen. Bisaba gutahura yuko inyishu cyangwa igisubizo ni kivi wawe kiva ku Mana. Kandi Imana nizo kwishura uwo mwanya nyene usenze, yakwishuye kuva kera. Yabiteguye kuva kera. Imana yabwiye Daniel ngo ukica bugufi mutima wawe, ugahitamo kwishyira bugufi, nanavuze kurungika umumarayika. Yabikoze kuva kera, bica bidwa ngene usenga. Nyarutsa amarera hekarabaye, araje aranyugariye igufuri raje. Donc Imana yaribitse. Amen. Umbishiragu ya Yesu ntihavanga ngo tuzogwara, havanga tuzokira. Rero amaze uvuga ngo tuzokira n'ubugombe bwayo. Kwera umubiri wawe ni inzu ya mpwemu yera, ni inzu y'Imana. Rero nta muntu n'umwe yoshaka inzu yiwe gira bigaga imera nabi ayigira neza.
rero bisigura ko ubugombe bw'Imana kugira amagara meza. Ubugombe bw'Imana ko ugira umwana ntuwe ingumba. Kwanza kubisha mu mutwe, mu bwenge, mu maraso, mu mutima, kwemeranya na mpwemu yera kuri mu nzira yo. Bari kuzura mpwemu yera, urazi yuko wagendewe ari gukira indwara, ari akazi uriko urarondera, ari ikintu uzi ko ari ubushake bw'Imana wagihawe. Urashaka kuboshwe n'ikintu cyakunaniye ugasaba urira Imana ati nze sishaka gukora ibi byaha, sishaka kuja hariya, ibi byifuzo binkuremo. Nubwo bukeye ivyo vyifuzo vyumva mu mubiri nibisigura ko Imana itaguhaye. Amen. Yesu yaravumye umusukoni, le figuier yaravumye, akiuvuma wachiuma ntiwachiuma ubwo nyene, wagumye utotahaye, amashami atotahaye, nibaza ko n'abaciye isaha basanze usa neza ariko wavumwe. Haleluya. Leo nibisigura yuko utabonye inyishu ubwo nyene ko Imana itakwishuye. Niyo nyigisho nshaka guhagarako. Cyo turayise ubwo wizeye by'ukuri. Haleluya. Umuntu w'umufermier w'umurimyi ariko ari ibigori, aragiye arimba, afashe isuka, arashizemwo intete, arafuriye, aragiye mu gitondo, akaza akiva behasha ngo niranyivye za mbuto zanje. Kaje kwiraba. Buri gitondo yamaje kwimba. Arako bya bigori yashirayo bikiriyo. Bizofa bimeze. Kwera iki? Ntiyizera. Amen. Ntagira confiance no systeme y'ivu. Ntagira confiance amazi imvura. Amen. Ariyo abantu no musira kwereka yuko ibintu wasavye Imana. Haleluya. Kuva no munsi nimba warabisavye Imana biri mu bushake bw'Imana, ndakwereka yuko ntuzosubire kubisaba. Ndakwereka ngene uzorusenga. Simvuze ko ntuzosenga, mugabo udakwereka ngene uzosenga. Haleluya. Kuko urumva umwana wowe umuvyeyi, umwana wawe araje gusaba, papa ndashaka amafaranga yo kuja kugura ikintu par exemple, sivyo? Ndashaka amafaranga, ndashaka amafaranga Minerval wayamuhaye. Okay, papa ndashaka Minerval. None mwebwe buri munsi muri Minerval. Umugara ko gusaba Minerval naguhaye ushaka ikino. Amen. Rero mu ngwa 15 mumva ko uko murongo uri mu bushobozi bwinshi. Haleluya. Wamaze gihabwa uragifise. Muri Mariko 11 ndamurongo nawe nkunda gose. Nta murongo mushasha ndababwira murabizi ariko nabereka ubushobozi bw'iyo mirongo. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Ivyo muzosaba mu gusenga. Usaba mu gusenga, sivyo? Rero ni wasaba mu gusenga ngo mwizere ko mwagize gute. Haleluya. Cyo tunabajije abantu twari kumwe Donatus ni mwarasamye. Haleluya. Twavuyeyo twizeye ko twahawe. Twasamye twahawe. Amen. Rero bavuga ngo mwizere ko mwahawe, mu Gifaransa bavuga ngo croyez que vous l'avez reçu. Mwamaze kuronka. Apana muzoronka. Benshi mitwebwe abantu no kuri YouTube hari abantu benshi basenga kugira bazoronke, bazobone. Imana ishimwe. Ukurasengera umwana, ukurasengera umugabo, ukurasengera akazi, ukurasengera kubohoka, ukuravuga ngo bizoza, isaha Imana izogera ngo bikore. Nashaka na uhindure igene ubone ibintu, ni isaha Imana izogera ngo ibikore. Isaha Imana izogera ngo ikwishure. Isaha Imana izogera ngo bishike, bigaragare, biboneke, bifadike. Haleluya. Ariko ugisaba Imana ibiwaye n'ubushake bwayo yamaze kubiguha. Haleluya. Tutonga vango croyez que vous l'avez reçu. Nimba wizeye ko abironse, ijambo ry'Imana bivuze ngo uzogira gute? Tugire gutya. Amajambo navuze mvuze wizera ko wagize gute? Hamuzogira gute? Aha.
ntiwizera ko wabibonye, wizera ko uzobibona, ariko wizera ko wabihawe. Aha byose biraheze. Wabihawe uzobibona. Ndabisubiramwo, wabihawe uzobibona. Sishobora kubwira igiti gisha abadamu banze gusama muri Kanguka ngira ni bihumbi sintugiharura. Kera twaraharura. Hari nimero 90, hari 91, ubu nitugiharura. Sivyo? Ariko umugore yasamye wa mbere muri Kanguka yamaze imyaka 6 atarasama. Amen. Yumva inyigisho ndiko ndigisha idasanzwe. Ijanye n'ibinyene niko nababwira. Acarizera ko yasengewe kandi yarose yahawe. Avuga ati rero nubwo ntarasama nahawe. Acagenda wenyene takwiyumvira ati ko nako nahawe. None no sabuza ke mana siri umwana oya nararonse umwana. Okay, reka nshime ko nahawe, arashima mugabo cyangwa kwiyumvira ati none umuntu yahawe nka muganga akwiye ko wasamye mu mubiri. Amen. Un docteur arabwiye ati positive urafise umwana wocugira iki? Kugura impuzu, kwitegura, gutegura icyumba cy'umwana, gutegura berso, nicyo yakora. Cyo gihe mu Uganda ubu ari muri Canada nicyo yakoze. Acagira ategura chambre, ategura ibintu bya bebe nibiki, atarasama. Yamaze amezi atarasama. Umusazi. Ariko avuga ati narahawe. Byarakoretse. Byaraheze ariko nzobibona. Niyo muntu wa mbere yasamye muri Kanguka. Haleluya. Muganga hari couple abwira ati wewe n'uyu mugore ngene muremye mukoze ntibishoboka ko muvyara. Iyo ni umuganga. Icyo ni jambo cy'umuganga. None Yesu avuga iki muri iyi situation yanyu? Niki yavuga? Wewe baga ati isi ngene ikoze wewe na niveau y'amashure yawe. Hariho niveau yawe udashobora kurenga. Hari ahantu udashobora gushika kuri niveau yawe. None Yesu we avuga iki kuri situation yawe? En fait ukuntu le monde imeze wewe ni uracari muto n'ivyo mugabo ingene ungana taye yawe isura yawe antuka amachance ni make cyane. Kandi sinje bikubwiye n'abandi babikubwira bose barahuriza ko ati wapi vraiment antuka oya vraiment oya kweli abona abantu. Yesu avuga iki? Yesu avuga iki kuri situation yiwawe? Amen. Londra kumejo Yesu avuga. Bitaravye umuryango uvamo, bitaravye aho muzinanye, bitaravye diplome zawe, ariko biravye kuri cyane magisha wahindutse umwana w'Imana nzima. Hari umugambi Imana yateguye utarabaho, kandi ari ubuntu bw'Imana buzobikora atari uzobikora. Ya ngumwa umuhungu wawe wageze gute? Haleluya. Ton fils vit. Ariko arapfa il vit. Haleluya. Uwo mugabo yaciye yizera. Ni yizeye ngo yuko yabonye umwana yakize. Tuza kubona yuko byasaba amasaha birashikira umwana. Nta WhatsApp yariho icyo gihe. Nta WhatsApp bamuhaye ifoto ngo hera ko akina. Nta telefone na file yari ihari. Nta nikete bamuzaniye. Nta muntu yamubwiye ikintu na kimwe. Yahagaze ku jambo ryavuye mu kanwa ka Yesu. Ni muzima. Umwana wanje ni muzima. Ni muzima. Yesu yabirangije yabivuze ni muzima. Cyo mu mugabo nzomubona mu ijuru. Nzomubaza ati ewa byakugendeye gute? Wemere gusa ko avuze. Amfete nibaza ko atabivuga. Ndibaza icyo azonyishura. Azonyishura ngo wewe warabonye umuntu afata amazi akahindura umuvinyu. Kandi umuvinyu kazi uryoshe gusumba uwa mbere. Nubwo yuko yari yizeye ati uyu mugabo afite ubushobozi niba yugurura amaso impumyi
avuze ngo ni muzima ntusubire kumbaza ibindi. Haleluya. Wizeye by'ukuri wasengeye gukira iyo ndwara idakira, abaganga bavuga ko idakira, mbega wizeye ko wasenze Imana ibiwanye n'ubushake bwayo, wizeye ko Imana yaguhaye gukira? Niba wabyizeye kubera ko witodoma, niba wabyizeye kubera ko wihebura, niba wabyizeye kubera ko utibyizigiro, haleluya. Niba wihebuye ukacika intege, bisigura ko niba wari byizeye, wabyizeye 10%, wabyizeye by'ukuri nk'uyu mugabo. Umugabo aciye yigendera, haleluya. Yaciye ngo il crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Yagenda he? Yagiye muhira, haleluya. Les serviteurs biwe 51 venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: ton enfant vit. Uwizera nakerete maje abantu, uwizera, haleluya, akerete muyaje mu ijuru. Yesu yabivuze, bayivuga atayivuga ndanezerewe, bayivuga atayivuga ndashima, kandi azi ko ndabyizera n'abatabibona bazobibona bature, ariko izo ari repetition y'ibyo Yesu yamaze kuvuga. Aba bagabo bari bazi ngo baje kumubwira ibishasha, bari bagira ko yamaze kubyizera. Yamaze kubyizera, baramubwira ati okay sawa, nabimenye imbere yanyu, nabimenye mutarabimbarira, hari uwavutse ijambo ryiwe niyo ryaremye isi n'ijuru, ryaremye iboneka n'ibitaboneka. Ibi byose ubona, inzuzi zose, ijuru n'isi, byaremwe na Yesu. Ijambo rya Yesu rifite ubushobozi. Akubariye ngo ni muzima, ni muzima. Akubariye ngo nagukijije, nabambe ku bwawe, mu mishago yanje warakize, byakire uvyizera. Ejo uri umusonga, wamusonga we narakize. Uri kuramera umutwe, narakize. Ndatacumbagira, mugana narakize. Ndatafise umugera, mugana narakize. Nagitereko mfize mugana nzoronka umwana. Eva yabayeho atagitereko, Adamu yabayeho atagitereko, atamba trompe, umwana araza kuko we yavuze ntagihagarika. Ijambo ryiwe ngo rimeze nk'umuriro n'inyundo isanyura urutare. Rondera ijambo ryiwe gusa, musaba avuge, haleluya. Petero avuze ati nimba ari wewe vuga, mpamagara. Wamengo kweka mwe mpamagara. Sishaka kugenda ku mazi, sishaka kugendera ku mazi, nshaka kugendera ku ijambo ryawe. Ibyo uvuga nibyo ngenderako. Ya nabiye ko aya marajambo uramaze kuyasoma, ariko afite ubushobozi bundi. Ntuzosaba gusenga ko wasenga kare, uzosenga uvuga ati Mana byararangiye, haleluya, byaraheze, nshaka bishike gusa. Uzorinze gushima nuko bazokubwira muganga ngo ngo nta kanseri ugira, byakweri ntayiriyo. Ni message ya kabiri. Ukangwa na message ya kabiri. Ni wasubira kuvyizera, bakagira scanner bagasanga nta kanseri ugira, MRI nta kanseri ugira, muganga ivyo umbwiye hari undi yabimbariye imbere yawe. Naye navyumvise, tu ne fais que confirmer. Tu confirmes ivyo wakuremye yambariye. Wakuremye aho rero cumugira ubutumwa, cumugira uti hari uwundi akuruta. Amen, alléluia. Toi tu soignes mais tu ne guéris pas, c'est Jésus qui guérit. Yesu no akiza. Lui apporter cette nouvelle, ton enfant vit. 52. Abasiguza cyane igihe yatangiye koroherwa. Ndabaza ikintu kimwe, yaba atize ijambo rya Yesu babwiye ngo yakize, yakize, siko yagize, yaba arazi. Ntazi ivyo, ntazi ko namenye kera, ahubwo icyo nkeneye kumenya, ngira teste, ndashaka kumenya kugira nzoshinge nayifashe. Haleluya. Nabwiye abantu ni iyo wakize ingwara idakira, genda kwa muganga. Byiza ugende kuri wundi nyene yakubwira ko ugwaye, yemeze ko atamugera, yemeze ko atakanseri,
hanyuma ucugara ukuvuga uti na muganga yavyemeje bimwe Yesu yambarira ko ari byo. Uyu mugabo rero byumvise ntiyashushe ntiyatangaye. Ikibazo kiyo gusa ndashaka precision, menye ryari umwana yakize. Ndazi isaha Yesu yabwiye hari saa 7, hari 13h. Mbwira umwana yakize saa ngapi? Kuko niyo yakize 10h nta irimo. Yakize imbere yuko Yesu ayivuga. Ndashaka kumva yuko bihwanye isaha yakize n'isaha Yesu yambariye ko yakize kubera ijambo ryavuye mu kanwa ka Yesu. Ndashaka gushinga intahe igaragara nzima. Yakize saa ngapi? Saa 7 muri Israeli ni 13h. Inguko ngaha saa 7 13h niho Yesu amubwira ati umwana wawe arakize. Kuri yo saha nyene niho bwa bushuhe bwaga umwice bwage at distance. Wow. Amen. Nashaka kumva yuko yarafashe urugendo agenda kuraba umwana wiwe. Abaza ati ni ryari? Mu Gifaransa avuga ngo bamwishura gute? 53. Arize, okay. Aha ni apresent neza. Mu Gifaransa ari précis. Naberekere ikintu gikomeye ngaha. Je n'umuntu nkunda kwimba mu ijambo. Kaja en profondeur, sivyo? Elle leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Ni ryari yamerewe neza? Bamubwira ngo hier. Mutahura? Hier, ejo haheze. Nuvuga yuko rwa rugendo agenda nijoro. Tuvuga yine bamukije mardi 13h. Abo bantu bahuye mercredi. Amen. Avuga ati ejo mardi 13h. Bisuka yuko umwana ari a distance anugende amasaha. Ejo 13h niyo yakize. Bacaramenya yuko c'est la même heure ya saha nyene. Haleluya. Kwera yaciye agena muhira avuga ati mwana yakize mwaryohewe mbwa ntimuzi iyo byavuye. Amen. Ijya saha nyene yakize hari wa wundi wita Yesu yavuze ijambo rimwe ubwo nyene a distance. Umva guki abantu bakira distance rimsikanguka bitanguye. Cyatanga kuva kera. Haleluya. Uri a distance gufata telefone gusa ukizera. Ijambo rige biometero uragukiza niba wizera. Yakiza wonyene tutari kumwe. Amen. Baraba mu byakweri. Nimba ari ivyo rero twese uramwizeye. Inzu yose ikirakizwa. Haleluya. Amen. Rero igituma bavuga ngo nimusabe muzoronka. Usabye ibintu bihwanye n'ubugombe bw'Imana wabironse. Wasabye ibintu bihwanye n'ubushake bw'Imana wamaze kubironka. Ndavuze wabironse. Ndavuze ni wamaze kubironka. Nubwo utabibona wabironse. Nubwo udashobora kurikina kimwe ariko urabifise. Kubera utabifashe gutya bisaba kubirondera. Etape ya mbere mwumvise yuko guhabwa wamaze guhabwa. Mu isi y'imhemu wahawe. Rero bisaba kurondera rero no kugira icyo ukoze. Amen. Hari abantu benshi bahawe amasezerano ataco bakora. Amen. Ejo umukozi w'Imana akora twigisha atubwira ngo nk'ubu Imana yabwiye ati mugabo n'umugore basigurane kuvyara, ati mu mwaka uza kuri isaha nyene muzoba musa umwana. Bakashika muhira giye cyose bagira baryame, madame agira monsieur ati Imana yaravuze nta bindi bikenewe twijyamire gusa dusinzire tuzoronka umwana kuko Imana nibesha. Umwe akaraba hariya undi akaraba hariya tuzoronka umwana. Umwana azoza. Urumva Imana yavuze ariko hari uruhara kwawe ko kurondera ivyo Imana amaze gutanga. Akazi akakwemereye gumuryamye wifuse gusa uraba televiziyo ngo Imana yampaye akazi. Hari ikintu uzokora kugira ngo akazi yakubwiye uzokaronka. Amen. Imana yabwiye ngo nakwemereye umugore adasanzwe ugacuma wiyugaranye mu nzu nusohoka. Imana yanyemereye umugore. Imana yanyemereye umugabo ukama winyegeza. Imana yanyemereye umugabo azoza. None Imana niyavuze rondera
gukora hawe kurondera sukundi no gukora ico ukwiye gukora. Rero hari igihe ugenda ugashika ngaho akaguha sheke ukanezerwa ugatwenga, oh nivyo ni jewe kabisa ndazi ko ariyo yo wumva wewe andaronka. Uwo mugabo aguhaye agafata indege akigira. Ugashika muri banke ugashika problème technique ngo signature ntesinye neza. Sivyo? Tugira iki none? Tugira iki? Dodora! Uja kurondera kandi wifise urondera iki? Uja kudodora wa mugabo hariya uzi hewe! Uvuze ngo baranse. Rero abakristo ntibavuga ngo baranse. Abakristo barahamagara, "Hey! Narakusavye miliyoni none kudayama." Achakwishura gute? Nta sheke naguhaye. Dogo tugenda gusaba Imana icyo tukomaze kuyisaba yaduhaye. Je no sayiguhaye kwe kuzura gusaba ka. N'umuzi wo gusaba ibyo mwasavye bihwanye n'ubushake bw'Imana n'ugutumwanya hafete no kutumvije iby'Imana. Imana igira ati naramaze kuguha. Nibaje kudodora no kuvuga kudodora no kwisonzesha kwiherera kuja imbere y'Imana. Haleluya. Niba dodora nibaje imbere y'Imana ku kintu wamaze gusaba nusubire gusaba. Genda umubwire uti hariho problem technique. Ya mafaranga wampa ndazi kuyafise kandi kutabesha ariko bajya no kuri reception. Base bavuze ngo mpaka wewe uwa telefonye ukabavuga n'ijwi ryawe bakaryumva. Kuko yaguhaye agukunda ashaka kugukura mu ngorane ntuzowumugoye icyo akora afata telefone agatelefona muri banki akababwira ati uyu mugabo yitwa ukunuku yaberetse karanga muntu iyo signature nubwo no wanagize ukundi ni jewe ndavyemeje yamuhe. Tumayisa avuga ati musabe muzohabwa, hamwe mudahawe ngo mubifate murondere muzoronka. Niko mwatoye iyo banke y'ukuri bikanka dodora. Haleluya. Celui qui frappe la porte izokuguruka. Unva ya mayitape nganakurikirana. Amen. Abakristo bakora gute rero? Ayo mayitape yose ni imha kusaba. Hakurondera imha. Hakudodora imha. Baye kudodora imha. Agati none wewe ugumusavye naguhaye mbega urize ubwo vy'ukuri urizera ko naguhaye. Nahinze kuri serieux sha kumbe waranciyemo he muri banki ivyo bavuze. Ari abantu babwire biraba none biba. Ura telefone wa muntu yaguhaye ya sheke bacuta kumutuka. Kumbe nahinze kuri serieux ukamaramaza muri banki abantu bakantwenga. Kumbe yo kurankina ugachefa nde ukigira ukamutuka. Siwe si kibazo nindazi kibazo technique muri banki mu vyuma. Mbega azo telefona muri banki kurabaza azo telefona muri banki wamugiye amajambo nkayo be murumva igituma kenshi tutishukwa abo mana je sitavyumva ariko ningenewe nasizeye ningenda gukorera aho kiyoza rengo chivuga ngo yo reka wazi ndamucishize niko bibaza ukozera tro bingara uzorindira gihe kinini kuko nta muntu ashobora kuza wamugiriye neza ilangaje yawe nikwiye guhinduka. Ukwiye kumubwira uti ndazi ko wowe utabeshe, ndazi ko ari ibi wabigize n'umutima mwiza, ndazi ko ikibazo kitari iwawe. Nashaka kumenyesha no munsi ko ikibazo kitari mu ijuru rya gatatu, ikibazo kiri mu ijuru rya kabiri. Haleluya. Bisare abamarayika baza kumena kugira abamarayika barengane ivyo yaguteguriye bishike. Haleluya. Indakora afashwa muri mwana. Inyigisho iyo guhindura approach. Yo guhindura ngene usenga. Ivyo wasabye igihe kinini niego bashaka kuteba kuri Imana kwigishe ariko vyinshi biteba canke bitinda kuri inyifato yacu. Amen. Ikintu ca mbere gihimbara Imana gusumba amajene et prière ni ukwizera. Abayibura 11:6 Hébreux 11:6. Sans la foi, personne. Amen. Nous ne pouvons pas lui faire plaisir. Nous avons kumuhimbara utakwizera ufise. Nimba wewe uri imparfait.
witaho umwana wawe udashaka ko agira icyo abura. Imana iri parfait, ari so wawe wo mu ijuru. Ni gute yo kwima ibintu byiza kandi yateguye kuguha ari umugambi wayo, ari ubugombe bwayo kubiguha.